Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru y'inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe kaze. Ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 29 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2023. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru zose kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende bibatohoreza hama ikabibashikiriza kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye atana kamwe kavuyemwo. Ngaha kuri ino mboneshakure tukaba tukugezako amakuru hariko aravugwa mu bisata bitandukanye hoba mu gisata c'inkino, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata ca politike, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Utegerezwa rero gusa kubandanya ubana natwe. Nunyemerere nze kukugezako ino nkuru iriko iravurwa cane iteye agashavu inateye umubabaro. Abarundi benshi cane niyo bariko baragarukako. Ivuga ko mu ntara ya Kirundo hari umuyabaga yapfuye inyuma yo gukubitwa bunyamaswa n'imwe mu mbonerakure. Narakugezako iyo nkuru y'umubabaro ariko nunyemerere nkugezeko iyi nkuru iriko iravurwa mu gisata c'ukwiyunguruza. Igiciro co kwiyunguruza caradugijwe inyuma y'iduzwa ry'igiciro c'ibitoro. Umushikiranganji mu vyajejwe harimwo ubudandaji yarasohoye itangazo amenyesha intunganyo nshasha ijanye n'ibiciro vyo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura ku mpera z'umugwa mukuru w'ubutunzi no hagati mu gihugu. Hagati mu gisagara ca Bujumbura abanyagihugu biyunguruza mu kivunga bazokongerako amafaranga 50 kuri bisi. Ico giciro cavuye ku mafaranga 550 kija ku mafaranga 600. Itike ya bisi ku biyunguruza baja mu makaritiye hari ku mpera z'igisagara ca Bujumbura yongeweko amafaranga ava kw'ijana agashika ku 300 bivanye n'aho karitiye iri mu ziri inyuma y'igisagara. Hagati mu gihugu igiciro c'itike ryo kwiyunguruza cadugijwe hagati y'amafaranga 500 n'amafaranga 1000. Abanyagihugu twavuganye barababazwa nuko haguma hibonekeza ibura ry'igitoro kandi caradugijwe co kimwe n'itike ryo kwiyunguruza. Uwiyunguruza biboneka ko azoriha amafaranga make ni uwuzova mu gisagara ca Bujumbura yerekeza i Mwaro hagati mu Burundi. Itike yo kwiyunguruza ni amafaranga 4000 vy'amarundi. Mu kuja mu ntara ya Cankuzo kure cane y'igisagara ca Bujumbura uwiyunguruza ubu azokwitegekanya 18,000 vy'amarundi. Mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ntibabibona kumwe. Bamwe babona ko ibiciro vyo kwiyunguruza n'itike vyopfuma biduzwa hako baguma badugirizwa ko ibiciro vyo kwiyunguruza n'ivyo ku masitasiyo. Abandi bababazwa nuko ubukene bw'ibitoro bubandanya bwibonekeza nubwo igiciro c'ibitoro cadugijwe. Ku bwabo iryo duzwa ry'igiciro ntiryaje gutora umuti w'ibura ry'igitoro namba. Ku munsi wa mbere imbere y'amasaha make gusa yaho ivyo biciro vyo kwiyunguruza biduzwa, abunguruza abantu mu mamodokari basa nuko umengo ntibabimenye kuko bagumye barihisha amafaranga 550. Kuri sitasiyo y'ibitoro iri hafi y'ishengero Bon Berger muri zone Ngagara, komine Ntahangwa hari imirongo idahera y'amamodokari. Bari barindiriye ibitoro bitari bwanazanwe igihe umumenyeshamakuru wa SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru yahaca. Ku metero nkeya uvuye ku ruzi Ntahangwa uwundi murongo muremure cane w'amamodokari wibonekeza kuri sitasiyo iri hafi ya Star Hotel. Hagati y'ibarabara ry'umunani n'ibarabara ry'icumi kuri iyo boulevard nyene amamodokari yaratonze ari menshi kuri King Star yo mu Bwiza harondera ibitoro. Mu bumanuko bw'igisagara muri komine Muha amamodokari yaratonze kuri sitasiyo King Star ya Kanyosha. Aha ariko abatanga ibitoro bari batanguye kubihereza abakiriya ariko vyabaye ngombwa ko hazanwa abapolisi 2 kugira ngo bafashe gucungera umutekano kugira ngo akajagari gahagarare maze abakeneye ibitoro baje ku murongo batekanye. Intsinga zari zikikuje kuri iyo sitasiyo abapolisi barekura imodokari imwe imwe.
abanyagihugu bemeza ko ingingo iheruka gufatwa yo kuduza ibiciro vy'ibitoro itatoreye umuti ibura ryavyo. Ayandi masitasiyo yaracugaye ata bitoro afise. Hagati mu gisagara ca Bujumbura, imirongo myinshi y'abantu iribonekeza ku bituro vy'amamodoka, abiyunguruza baratonda barindiriye amabisi yo kwiyunguruza. Amakuru ahanahanwa ku munwa akaba avuga ko vuba aha ingorane zizotora umuti. Ibihuha bikaba bivuga ko umugwizatunga Taruku azogaruka muri ico gisata. Ku mbuga ntangazamakuru hari amasanamu ariko arakwiragizwa y'amakamyo yuzuye ibitoro ariko araza mu gihugu c'u Burundi. Abandi bibaza ko ari iz'uwo mugwizatunga. Nayo kandi mbandanije na ya nkuru iteye umubabaro, womenya ko mu ntara ya Kirundo hari umuyabaga yapfuye inyuma yo gukubitwa n'imwe mu mbonerakure. Ezekiel Ngahinduka w'imyaka 14 yarapfiriye kuri uwo 24 Mukakaro ku bitaro vy'intara. Kubw'abashinga intahe, uwo muyabaga yapfuye ahitanywe n'amahiri yakubiswe na Jean Marie Nkurunziza, umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Vyabereye ku mutumba Nyakibingo muri komine Ntega y'intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Abavyeyi biwe bakaba basaba ihagarikwa n'icirwa ry'urubanza rw'uwakoze iryo bara. Kubw'ababibonye, uwo mwana yarakubiswe cane, yagirijwe n'uwamukubise kuba yuriye imodokari iriko iragenda. Jean Marie Nkurunziza, imbonerakure, yarakubise bunyamaswa uwo muhungu w'imyaka 14. Hari kuri uwa 15 Mukakaro 2023. Uwo mwana yarakubiswe nk'inzoka. Ikibabaje ntawamutabaye. Uko akaba ariko vyibukwa n'umutama w'imyaka 60 avuga ko anababajwe n'uko bose bagize ubwoba bwo gutabara uwo mwana. Twaramenyereye ubukozi bw'ikibi bukorwa n'izo mbonerakure aha iwacu muri komine Ntega. Uko akaba ariko uwo mutama abandanya avuga. Amakuru atandukanye akaba yemeza ko amagara y'uwo mwana yagumye asinzikara kuva ku munsi yakubitwa. Umuryango waramujanye kw'ivuriro ritoya rya Rushubije kugira ngo avurwe, ariko amagara yiwe yagumye asinzikara. Ku munsi wa gatandatu umuryango waramwungururije ku bitaro bikuru vya Kirundo, ariko uwo munsi nyene uwo muhungu yaciye yitaba Imana. Amasoko mu ntwaro aremeza ko Jean Marie Nkurunziza yamaze guhunga. Abashejwe intwaro ku rwego rwo hasi boba baramunyegeje kugira ngo ahunge abapolisi. Uko akaba ariko umwe mu bakuru b'umutumba yatubwiye. Kubw'iryo soko hari abandi bantu batatu bavugwa muri ubwo bukozi bw'ikibi. Babiri muri bo barapfungiwe mu gasho ka Ntega. Umuryango w'uwo mwana ukaba usaba ubutungane. Nayo mu yariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko induta mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu ca Tanzania hariko hibonekeza ubukene bw'amaraso kandi hari ikiza ca malaria. Haribonekeza ubukene bw'ubusaho butekera amaraso ku mavuriro yo mw'ikambi ya Nduta muri Tanzania. Imvo nyamukuru nuko abayatanga bavyanka kubera ugufungura nabi. Ibitaro biratewe impungenge n'ico kibazo mu gihe ikiza ca malaria kigeramiye abantu. Mu bitaro nka vyose n'amavuriro matoya mw'ikambi ya Nduta muri Tanzania, kuronka isaho y'amaraso ni ingorane ikomeye. Abakorwako cane n'iryo bura ry'amaraso bakaba ari abakenyezi bibungenze, abana bafise munsi y'imyaka 5 canke abagwayi babazwe nk'abakozwe bariko baribaruka. Ubwo bukene bw'amasaho y'amaraso buriko burahitana abantu. Umwana umwe aramaze gupfa kubera kubura amaraso. Yaragwaye malaria ivanze no kubura amaraso. Haribonekeza uruhagarara mu bisata vyose. Uko akaba ari kumwe mu bakorerabushake asigura. Imvo nyamukuru ni ubuzima bubi bw'impunzi mu bijanye no gufungura nabi, bakaba banka gutanga amaraso. Ibifungurwa vyaragabanuwe incuro zitatu kuva mu ntango z'uwu mwaka w'ibihumbi 2023 no buri ntango z'ukwezi. None ni gute twotanga amaraso mu gihe tudafise ivyo kurya kugira ngo tugarure ayo twatanze? Uwutanze amaraso yoca agwara nawe agakenera amaraso yatanze. Birababaje nukuri ibiriko biraba. Uko akaba ariko impunzi zo mw'ikambi ya Nduta zigaragaza umubabaro. Mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo, abajejwe amagara y'abantu baratanguje isekeza ridasanzwe.
Isekeza ryo kwegeranya amaraso ubu riba buri ndwi kugira ngo hageragezwe kuboneka ubusaho bw'amaraso, ariko nta nyota yibonekeza yo kuyatanga nk'ubwa mbere. Harashobora kuboneka bigoranye abantu bashika 10 kuri ico kiringo cose. Uko akaba ariko bitomorwa n'amasoko mu mavuriro, hakibutsa ko mu bisanzwe ayo masekeza atunganywa buri mezi atatu. Mu bihe bisanzwe bisigurwa n'abaforoma, ibitaro vyo mw'ikambi ya Nduta vyarashobora kuronka amaraso ku mavuriro yandi yo muri Tanzania yegereye ikambi, avuga ko ubu n'ikambi ntikwije kuko ububiko bw'amaraso buriko bugaragara. Ibura ry'amaraso rirateye ubwoba abo mu gisata c'amagara y'abantu n'impunzi cane cane ribaye ikiza ca malariya kiriko kiribonekeza. Turonka abagwayi benshi bakeneye kuronswa amaraso. Habonetse indembe naho, nk'akarorero wibungenze akenera kubagwa, twategerezwa mu bisanzwe kumurungika ku bitaro vy'inyuma y'ikambi yitwaje agasaho k'amaraso. Rero mu gihe ububiko bw'ubusaho bw'amaraso bugaragara, bisigura ko dufise ingorane zikomeye mu vy'amagara y'abantu. Uko akaba ariko bivugwa n'abajejwe igisata c'amagara y'abantu mw'ikambi. Mu kugerageza kurwanya ikiza ca malariya, Médecins Sans Frontières iheruka gutanga imfashanyo kuri IRC mw'isekeza ryo kuvura. Médecins Sans Frontières izoshira inguvu zayo mu bituro vyo kuvura. Hari ibindi bikorwa bizorangurwa mu mice itatu: gupima ikivunga no kuvura abasanzwe bagwaye, gutanga imisegetera irimwo umuti. Uko hakaba ariko abo bakorerabushake mu gisata c'amagara y'abantu bavuga. Ivyo bikorwa bibera mw'ikambi no mu bisagara vyose vyegereye ikambi kugira ngo hageragezwe kugabanya ivyononekara mw'ikambi ya Nduta, izone ibangamiwe cane n'ivyo biza. Womenya ko ikambi ya Nduta iharurwamwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 76.